mwaka w'1996 n'umukobwa yahoze agendera mu byaha, yarasambanye, yarabeshe, yariba, ndetse icyaha cyose kibaho yaragikoze. Ariko ubu Yesu yaramugiriye neza, yarangiriye neza, narakiriye agakiza, narakijijwe, ubu ndidegembya muri Yesu. Jewe Imana yarankoreye byinshi, ariko reka mvuge ko ibintu by'Imana yankoreye. Jewe Imana yarankoreye ikintu kidakunze kuba kuri benshi. Jewe narapfuye, Imana iranzurayo nyene, ndasubira kubaho ku isi, ndaronka ubuzima. Narafashwe, sinovuga ko nagwaye, sinagwaye, ariko umugoroba ndi kumwe na mama mfatwa, numva umengo noryama, ntangura kuribwa mu nda. Ndabwira mama jewe ndababara mu nda, ariko jewe numva umengo atari ibintu bya grave gose. Mama turi kumwe mu cumba aja ku telefone, jewe nca ndaryama nubitse inda. Maze kubika inda, mama we yibaza ko je nkanura, kumbe nagiye, namaze gupfa byaheze. Sinzi ukuntu haciye nka 5 minutes yibutse guhamagara, ngarahamagara ambarira, Adele vyuka dusenge. Ivyo ayo n'amadayimoni agiza nkore ko asanga numye, namaze kwigorora, ndakanye nk'ikintu bakuye muri frigo. Mama aribaza icari bukore, arabura. Abonye hamagaye biranka, acahamagara umukozi hanze, amuhamagara umukozi yinjiye, aramufasha, barahamagara biranka. Sinzi ukuntu byatevye, yumvira nk'ubu nuhamagara dadi no mu telefone ahari ugira icyo amfasha. Ararondera nimero ya telefone ya dadi, arayibura. Aragerageza uburyo bwose, arabaza mu bana, arabura n'umwe bayifise. Aca avuga ngo reka nore telefone ya Adele ndondere ko nozisangamo. Asanga telefone irimo kode, kandi iyo kode yari fingerprint. Biranka, byanse, bakoresha urutoke rw'iwanje kugira ndayikuremo. Biranka, aca aravuga basi byaheze, yapfuye byaheze, kuko birinze byanka kanakora yo kode, kandi yaho urakoze urutoke gusa bikavayo, basi byaheze. Sinzi ukuntu yaciye atelefona uwundi mukuru wanje yari hanze, aramubaza, amubajije woshobora kuma nimero ya dadi, Adele yapfuye, byagenze gute? Byagenze gute? Aramubwira ukuntu bigenze. Aca aramubwira, je nimero za Prophet ndazifise, reka ndazikurungikira. Aca mubwira naho uzindungikira, je numva umengo sindi bushobore kumutelefona. Sinzi ukundi uwo mukuru wanje ari hanze yaciye aca kundi ari ngaha mu Burundi, aca muha inimero za Prophet. Azimuhaye niho yaca mutelefona. Amutelefonye, iyo Prophet aca aratelefona mama, aca aramubwira mushire itelefone ku gutwi, jewe twivuganire. Aramubwira mukozi w'Imana yamaze gupfa, ntiyumva, wewe mushire itelefone ku gutwi, je twivuganire. Aca aranshira telefone ku gutwi. Nilikuwa niliwaambia waweke sauti ya juu. Navuga Adela! Nikaita Adela! Adela! Garuka. Rudi. Je ndi mu cyumba hariya. Mimi nilikuwa chumbani kwangu mbiro. Bari mu Gasenyi ico gihe. Wenyewe walikuwa Gasenyi. Adela! Nikaita Adela! Garuka. Njoo. Byagaragara nk'ubusazi. Ilikuwa inaonekana kama usazi. Mbanza nije mamagara. Nilipoendelea kuita, arakorora, akakohoa. Ndumva barakomye induru. Nikasikia wanalalamika. Ndamenya yuko ari ikintu cabaye. Nikajua kuna kitu kimetendeka. Nikauliza, habayiki? Pametokea nini? Wakasema kukanura. Anaanza kufungua macho. Nikamwambia bakizeni simu hapo. Nikaita. Parti ya he yatangiye kugaruka. Parti ya wapi ilianza kurudi? Ya ruguru, igice cha ruguru cyose cyarakora mugabo hasi atahardira. Parti ya jundo ilianza kutumika, chini vikakataa. Chandaduga mu birere vy'imwemu. Nikapanda katika anga za roho. Ndabona aho bari bamubitse. Nikaona pia wamemuweka. Ndamukurayo. Nikamtoa eko. Mu minota mike. Katika dakika chache. None munsi turamubona ni muzima. Na leo tunamuona yuko hai. Yesu yavuze ngo genda muzura bapfuye. Yesu amesema nenda mkofufue walokufa. Ariko muri uwo mwanya wose ibyo yambwira Jesse navyumva. Je uwo mwanya wose Prophet amaze gutangura kumpamagara,
jewe nariko mbona ndi ahantu hari abagabo babiri, nguma numva amajwi y'abagabo babiri amparirirako. Hariho ijwi rivuga cyane n'ijwi ryavuga bukeyi ryiyoroheje, kandi umwe ariko aravuga nkaca ndamubona uvuga ikijwi kinini ari mu irembo rinini nyene, ikibarabara kinini cyagutse. Uwavuga ijwi ritoyi namubona mu kabarabara gatoyi, kandi nkumva avuga ijwi rya profete. Niho jewe nabona ko uwo avuga ikijwi kinini ankwega ashaka kuntwara mwico kibarabara kinini. Uvuga ijwi ritoyi akankwega ntwara mu kabarabara gatoyi. Uvuga ijwi rinini aravuga ngo jengira ndakwereke ko uyu ari uwanje, higenda mukwegera imurabe kadacaza. Uyu avuga ijwi rya profete acavuga ndakura Yesu wawe, uyo nuw'Imana jewe nkorera, je ndakwereka neza ko atawushobora, ndakurekuriye mukwege ni bamutwara niho nemera ko ari uwawe, ariko nawe ushobora gukwega. Ca mbona umwe ari mu kibarabara kinini ampaye ukuboko, je ndamuha ukuboko akweze biranka. Wundi yavuga ijwi rya profete acankora ko gusa nkoze ko ndamuha ukuboko, ntiyirwara kwega n'inguvu nyinshi. Muga hasi yanje nabona hariho ikinogo gitandukanya uwo avuga ijwi ritoyi n'uvuga ijwi rinini. Nza mbona wundi avuga ijwi rya profete ritoyi akweze rimwe acaransimbisha ca kinogo. Niho naciye nsanga nikangwe ndiko ndahamagara dadi nariko ndahamagara uwo mu profete. Rero niho naca nisanga bose mu cumba abantu buzuye, sinamenya n'ivyari byo, binanira gutahura. Nza numva ndiko ndavugana no mu profete, ariko ubwo bigenze uko ubwenge bwaragarutse mugani bwagaruka bwose. Igice cefo cyose caciye kiba paralize, ncasuye gukora. Mu nyuma aca arasubira arambaza umeze gute? Profete ndamwishura jewe uko byagenze iki gice cefo ntigikora. Aca aratura ijambo ko wavuye mu rupfu, mu izina rya Yesu urakira, nico gihande cefo kirakora cakiriye ubuzima, urakira mu izina rya Yesu. Mu nyuma niho byagerageje kuguru kukanka, mu gice cefo cyose kitagikora, nkaguma natura ijambo mvuga umukozi w'Imana yavuze nakize mu izina rya Yesu, umukozi w'Imana yavuze nakize mu izina rya Yesu. Mu nyuma muri minwe imaze kugera niho nagerageje ndavuga none Mana jengira mbikimuga nkiri muto gukuko, ariko ibi ni binyuma bya shetani. Umukozi w'Imana yavuze ko nakize mu izina rya Yesu. Ndugije ukuguru kumwe numva kurakunze, ndakuduza ndakuzungurusha birakunda, muganeguye ukundi biranka. Ndavuga Mana umva ijambo musavyi wawe yavuze ko nakize nyene, nyongera inguvu mpaguruke. Sinzi ukuntu niranase numva mpagurutse birakunda, ndahaguruka. Minwe yageze ndiko ndazunguruka mu rupangu, umubiri wanje igice cefu gisubira kwakira ubuzima. Nagiye nisanga ndiko ndatanga amashimwe, numva ko noshimira umukozi w'Imana. Mu nyuma shetani acagarukana akandi kanyoma ko gutuma ntakaza ubwenge. Ndatakaza ubwenge mugabo naguma natura ko umukozi w'Imana yavuze ko nkomeye, ndakomeye nyene. Byose bigaca bimvako kubuko maze gufa nkazuka. Ikintu nari narabitse cose ahantu sinacibuka, ariko please naguma natura ko umukozi w'Imana yavuze ko nkomeye. Niko nagenda mbona changement, nguma mvangana n'ivyo yanyatuyeko, ubu ndiho ndafise ubuzima. Imwe mu rufu nikinkurikirana ukundi. Ico nobwira abagikekeranya Yesu ko agishoboye gukora, vraiment Imana iriho kandi iracakora. Nibareke gukekeranya, bonye nibizere yuko Yesu ari Imana. Hanyuma ibibazo byose bazoba barimo bazaboneka atamwa na muntu yobibakuramo, ariko Yesu ko ari we ashoboye. Je naramwiboneye ankorera aranzura, kuko ni benshi bapfuye bakagenda ubutsitara ku muryango w'inzu agapfa bagahamba, ariko jewe Imana yarangiriye ubuntu, kandi niko yiteze kubigirira n'abandi. Nibayizere gusa, bashishikare kuvangana n'intsinzi yuko Yesu yadutsindiye, batura yuko bakwiye kuba hatarabo gupfa.